turifuza kandi ko intara ya Gitega yohindura isura kugira ngo igende yisunga imbonakazoza. Ni muri iyo ntumbero dutegekanya imigambi itari mike izotuma intara izamuka nayo mikuru mikuru, gutumira abavuka ntara gufata mu mugongo ugwaruka gwimba ubutare kugira ngo umusaruro ube mwinshi, igihugu gishobore gushora ubutare bwinshi. Na mwabujya tuzi yuko ngaha mu ntara ya Gitega hariho ubutare butariko. Aha twagomba butari buke bambe, aha twagomba kubacira gace yuko hariho abo tumaze kwegera kugira ngo bafate mu mugongo rujya gwaruka gwimba ubutare bahurikiye mu makoperative kugira bafashe kwimba, kuko uno munsi bariko bakoresha amasuka, ibipawa n'ibindi. Turagomba yuko umwe wese muri twebwe ababishoboye twoterera tukaronka nk'imashine kugira baze barimba ivu ryinshi ni matière première kugira ngo duca dukuramwo ubutare bwinshi. Mu ntumbero yo guterera kugira ngo umwimbo w'ibiterwa njabukamazi uduge, haramaze gutegwa ibiti 95,750 vy'ikawa, harategwa n'ibiti vy'amavoka bingana 216,75. Mu gisata cyo korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu harubatswe ibiraro 52. Nakanya keza rero kuri twebwe kubamenyesha ko mu kanya gato tumaze turongoye ino ntara dufatanije n'abarongozi b'amakomine aribo ba mustanteri agize amakomine 9 y'intara ya Gitega. Ibikorwa byo bitari bike bimaze kurangurwa, nabyo mu ncamake akaba ari ibi: inyubakwa zingana 13 zari zarabaye umusaka, zikaba zirimwo ibiro bingana 68. Izo nyubakwa zikazotuma tuzoshobora kwakira ubuyobozi bw'intara 12 aribwo bita ama direction provinciale, buzoba buserukira ubushikiranganje butandukanye ngaha mu ntara ya Gitega. Mu nkundire rero ahubwo ndabaramutse ndabifurize umwaka mwiza w'2026. Uyu mwaka uzubabera umwaka wo gukunda igihugu, umwaka w'amagara meza, muze muwuronkemwo amasaka, amata, ubuki, maze agakarabo kanyu kaze kame kuzuye agafu n'utuvuta two kugakoza. Nagomba nsabe rero mu nkundire abamaze kuronka ico bihereza muduze ibirahuri twifurizanye umwaka mwiza. Murakoze cyane banyakubahwa mwese, umwe wese mu gateka Imana yamuhaye. Nagomba mu nkundire ndabamenyeshe ko uyu munsi wo kwifurizanya umwaka mwiza w'2026 ushitse tumaze amezi 7 n'umunsi umwe dushikirijwe amabanga yo kurongora intara ya Gitega. Intara itakiri Gitega ya kera, ariko ari intara ya Gitega igizwe n'intara zine za kera arizo Gitega, Karusi, Muramvya na Mwaro. Intara iva ku kibira ca Bugarama ikagera kuri parike ya Ruvubu Umucankuzo, igasubira ikava ku rubibe rwa Muyinga na Karusi vya kera, igakora kuri komine Rutovu ya kera ku mpera ya komine Gishubi y'uno munsi. Murumva ko ari intara yiyaguye, bikumvikana ko ari akarere gakwiye kugira ngo gashobore gukorerwamwo imigambi minini yoramira abenegihugu
mu ntumbero yo kubaka igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, aho twifuza yuko Burundi bwoba ari igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Yange bimaze kurangurwa mu mezi amaze ashikirijwe amabanga, aho yamenyesheje ko mu kanya gato amaze arongoye iyo ntara afatikanye n'abarongoye amakomine ibikorwa bitari bike bimaze kurangurwa. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu gateka Imana yamuhaye, mu nkundire rero ndabamenyeshe ko dufise intumbero yo gukora uko dushoboye kugira ngo duteze imbere intara ya Gitega, ikaba ari n'umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nakanya keza rero kuri twebwe kubamenyesha ko mu kanya gato tumaze turongoye ino ntara, dufatanije n'abarongozi b'amakomine aribo ba musitanteri agize amakomine 9 y'intara ya Gitega. Ibikorwa byo bitari bike bimaze kurangurwa, nabyo mu ncamake akaba ari ibi: mu ntumbero yo gusukura igisagara ca Gitega n'ibisagara biri mu makomine atandukanye, twarategetse ko abafise amazu akorerwamwo ibikorwa by'iterambere bitandukanye ari ku mugwa mukuru w'intara no mu makomine ko bategerezwa kuhasukura, bashireho amapave, amabuye canke bahanore kugira ngo hase neza. Abaciye aha mu gisagara bavyiboneye, abaciye Muramvya kandi nabone babonye yuko hari kiriko kirakogwa kugira ngo ibisagara bishobore gusukurwa bise neza, kandi n'ahandi bitarashika twiyemeje yuko bizobandanya. Ni muri iyo ntumbero nyene hariko hashigwa ibikono byo gutamwo imicafu mu bisagara vy'amakomine atandukanye nka Gitega, ikomine ya Shombo, ikomine ya Kiganda, tukaba mbere tugomba ko n'ayandi makomine yobikora uko. Turiko kandi turaheraheza gusubiramwo ico bita rehabilitation mu Gifaransa, inyubakwa zingana 13 zari zarabaye umusaka, zikaba zirimwo ibiro bingana 68. Izo nyubakwa zikazotuma tuzoshobora kwakira ubuyobozi bw'intara 12 aribwo bita ama direction provinciale, buzoba buserukira ubushikiranganje butandukanye ngaha mu ntara ya Gitega. Ivyo bikorwa byo gusubiramo izo nzu biri ku musozo. Mu bijyanye no gukingira isi ndimwa, haramaze gucibwa imikobeko ingana uburebure bw'ibirometero 932 n'ibice 11 mu makomine atandukanye agize intara ya Gitega. Mu ntumbero yo guterera kugira ngo umwimbo w'ibiterwa njabukamazi uduge, haramaze gutegwa ibiti 95,750 vy'ikawa, harategwa n'ibiti vy'amavoka bingana 216,75. Mu gisata cyo korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu, harubatswe ibiraro 52. Mu ntumbero yo kugira ngo tumenye neza ivyo abenegihugu bakeneye, aha harakomeye. Kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze, twarateguye inama ku misozi yose igize intara ya Gitega, yahuje abavuka mutumba, baba abasanzwe bahaba canke bakorera hanze, aho bicaye hamwe barumvikana imigambi nyamukuru boshira imbere kugira ngo bumve ko imitumba yabo yozamuka. Nico twise amakongre ama assemblée générale collinaire. Muri ico gikorwa imigambi nyamukuru abenegihugu bashize imbere niyi: imitumba 264 ku 664, no kuvuga ibice 40%. Iyo mitumba yose yasabwe yuko yoronswa amazi. Imitumba 77 ku 664 irasaba kuronswa amatara, no kuvuga ibice 12%. Imitumba 74
ni ukuvuga ibice 11 kw'ijana yasabwe kubakirwa amabarabara y'imigenderanire, imitumba 72 10 kw'ijana isaba kubakirwa amashure, maze imitumba 56 ni ukuvuga 8 kw'ijana isaba kubakirwa amavuriro. Ico gikorwa rero nk'uko mubibona catumye tumenya neza na neza ivy'abene gihugu ku mitumba itandukanye basaba kuronswa, ari naco gituma twategetse ba musitanteri ko mu gihe bazoba bariko baratigira integuro z'ibikorwa bazokora buri mwaka ku buryo bwa commune, ico bita plan de travail annuel budgetisé canke PTBA mu kinyamazuru, ko izo nteguro zizotegerezwa gufatira kuri ivya bene gihugu bumvikanye ko nk'imigambi nkoramutima ihanze imitumba itandukanye igize intara ya Gitega. Turifuza ko rero muri imyaka 5 igiye kuza ko Gitega yoba yahinduye isura, ivyo bikazoboneka neza mu gihe ivyo abene gihugu basavye tuzoba twabikoreyeko. Ivyo rero tubishikirije nka bimwe vyakozwe, ariko hariho n'ibindi vyakozwe tutarinze kuvugira hano. Ni ukuvuga yuko mu mwaka uza mwitegure turiko durahimbaza umwaka mushasha w'ibihumbi 2027 nitwashikayo inshallah niko bakavuga, tuzoba twateguye ireresi nziza hamwe muvuga muti ibi vyarakozwe, ariko ibi tuvuze tubashikirije vyarakozwe, ni ibintu mushobora kuja kwirabira. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu gateka Imana yamuhaye, turifuza kandi ko intara ya Gitega yohindura isura kugira ngo igende yisunga imbona kazoza. Ni muri iyo ntumbero dutegekanya imigambi itari mike izotuma intara izamuka, nayo mikuru akaba ari iyi: guteza imbere imitumba mu kubakorera ivyo basavye dukurikije ya nama twababwira yaba itariki 27 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze. Kubaka igisagara ca Gitega twisunze igicapo canke schéma directeur cerekana ishusho y'igisagara ryakozwe n'ubushikiranganje bujejwe inyubako. Kuronsa amazi akwiye igisagara ca Gitega, kuko biboneka neza yuko ngaha mu gisagara hari ingorane ikomeye y'amazi. Kuringaniza neza ibisagara mu makomine atandukanye, kubaka ibiro vy'intara n'inzu y'amanama mpuzamakungu, ico nita Centre International de Conférence de Gitega, kubandanya gutera ikawa n'amavoka ku murindi uri hejuru kugira intara iterere bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu. Gutumira abavuka ntara gufata mu mugongo ugwaruka gwimba ubutare kugira ngo umusaruro ube mwinshi, igihugu gishobore gushora ubutare bwinshi. Na mwabujya tuzi yuko ngaha mu ntara ya Gitega hariho ubutare butariko. Aha twagomba butari buke bambe, aha twagomba kubacira gace yuko hariho abo tumaze kwegera kugira ngo bafate mu mugongo rujya gwaruka gwimba ubutare, bahurikiye mu makoperative kugira bafashe kwimba, kuko uno munsi bariko bakoresha amasuka, ibipawa n'ibindi. Turagomba yuko umwe wese muri twebwe ababishoboye twoterera tukaronka nk'imashine kugira baze barimba ivu ryinshi ni matière première, kugira ngo duca dukuramwo ubutare bwinshi. Dushimira mbere n'abamaze gukora ico gikorwa yuko hari miliyoni 30 zimaze gutangwa kugira ngo dufate mu mugongo ubwo gwaruka. Rero turahamagariye abavuka ntara, abagwizatunga yuko ejo tukabikorako, tubasaba yuko bodusahiriza kugira dufate mu mugongo ubwo gwaruka, bovyumva yuko tubikora kugira ngo Gitega ishobore kwerekana icimaze mu butunzi bw'igihugu. Turategekanya kandi kugwiza ibibuga by'inkino vya kijambere. Aha turazi atagukekeranya ko nyeniteka umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yiteguriye kudufasha muri ico gikorwa, kuko na kare yarasanzwe abidufasha.
tuzofasha kandi kukwegera abagwizatunga kugira ngo baze gukorera imigambi yabo hano mu ntara ya Gitega, kugira ngo turabe intara ya Gitega yuko yo kwisununura. Turagomba kandi yuko tuzotegura neza ibibanza ndangakaranga kugira ngo dukwegere ba mukerarugendo. Aha turatanga uburorero nk'ikibanza gishinguwemwo abamikazi hariya Impotsa mu Rusaka, gutunganya neza ikibanza bagandaguriyemwo Bihome yiguze umwami hari ikiganda, ivyibare vy'abami, ikibanza kirimwo amashuha muri komine ya kera ya Giheta uno musi akaba ari Gitega, ikibanza ndangakaranga co mu Gishora, Agasumo ka Mwaro, mu nama za Mugera n'ahandi. Kugira ngo rero turamire abene gihugu b'intara ya Gitega, turasaba mwese banyakubahwa mwaje kudufata mu mugongo, eka mbere n'abataje kuduterera amaboko, uburyo n'ivyiyumviro kugira ngo umwe wese azogira ico yiyaga yakoreye intara ya Gitega. Nanone uyu mwaka witiriwe umwaka wo gukunda igihugu, turifuza ko naho Gitega uyu mwaka wo kwitwa umwaka wo gukunda intara ya Gitega. Banyakubahwa mwese, umwe wese mugateka Imana yamuhaye. Nagomba mfate kano kanya shimire mwebwe mwese mwashitse ngaha kudutera gateka muri bino birori. By'umwihariko turashimiye nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Abantu ntibace bavuga ngo uratanguye, oya ndababwira igituma, muntege amatwi neza. Nomwita yuko ari nk'umupiyoniye mu batanguye Gitega nk'umugwa mukuru wa politiki ugira akanovera. Mwibuke ko ari we yaduganye inama nkenguzamateka Gitega, yarakoze ibikorwa by'iterambere bitandukanye muri ino ntara, nko kuturonsa umusezero ugezweho kuri stade Ingoma akabijya. Yaratweretse ko atwara intara ya Gitega mu mutima wiwe, mu kuba mu ndongozi nkuru yemeye kuza kuba Igitega, mbere agashima kuyibera kure y'igisagara kugira ngo aheshe agaciro aho yashinze urusago. Mwese murazi yuko ari hariya ku Mugoboro. Nagomba ndabasabe mbere nyeniteka mubidukundiye muze gufata akanya namwebwe mutuyagire. Birakenewe yuko ibi ndiko ndavuga ntibace basimba ngo urumva, mwebwe nyene muvyivugire, kandi ndazi yuko tuza kubungukirako ibitari bike. Turashimiye kandi namwebwe mwese mwaje kudushigikira, muragahora mutyo. Dushimire kandi n'abadufashe mu mugongo mu bijanye n'uburyo kugira ngo urubanza rukoreke. Mu nkundire hariho honorable yitwa Generose Ngendanganya yaraduterereye byiza cyane, uwitwa Gerard Batazira Shejeha, uwitwa Claude Nikondeha, abashinga amateka batowe muri ino ntara n'abakenguza amateka, uwitwa Bonaventure Ngengetereze Aimable, uwitwa Merance Boregeya, abitwa ba Arthur, hariho Musenyeri Kimararungu, hariho abitwa ba Bosco Ndayisenga n'abandi benshi badufashe mu mugongo. Iyo umuntu yagufashe mu mugongo biraryoha uri kuramuvuga, kuko hariho n'abavuga ati erega uramvuga, nakone kajayo kajayo. Abandi rero turashimiye na Diocese ya Gitega yaduhaye n'umutima wugurutse kino kibanza, kuko mu ntunganya twari twagomvye yuko bibera ahandi. Dusanga muri Gitega nta kibanza na kimwe atari stade cyo kwigwamwo abantu nk'aba. Jewe nababwiye nti mwubaka ndabyiyitirira, naciye mvuga nti jewe ndafise hariya kwa Musenyeri, hariya ku Mushashi. None nyenicubahiro umukuru wa Diocese, byimva mutima
turabashimiye kuri kino kibanza ciza. Murabona noneho yuko cahezagiwe no kuronka abubahwa nk'aba bose. Mwumve yuko tubashimiye. Banyakubahwa mwese, umwe wese mugateka Imana yamuhaye. Mu kurangiza nagomba ndabashikirize runo rukanywa. Ndazi yuko mu kanya baza kuvuga bati kavuye ibunyongera canke kavuye kwa Ribakare. Eka data, ako mwaje mwikoreye mwese murakazi. Nimwe mwakiguriye inzoga nk'izi zisa nizo guca ku mazi ntayisubira inyuma canke ngo isigare. Ntimuze rero gufata amajambo muvuga ngo kavuye ibunyongera bakazana kose. None rero mutunywere kanatsinda ni mwebwe mwagwitekereye. Turunywe ariko twibuka ko harabahava bafata mu kanya urugendo, ntitugire uko inyota igize, na cane ko ejo ari imirimo. Na kare bavuga ngo inda nibahomora, kandi mu Kirundi bavuga bati inda nimbwa, naho woyiha ntishima iguma ikwaka. Rero turabigira tuzi yuko ejo arakazi. Nkaba rero ndangije mvuga nti tugire umwaka mwiza twese, kandi uzobabere umwaka w'akanyamuneza n'iterambere mu gihugu cacu. Nkaba ndangije mvuga nti Imana iduhezagire twese. Murakoze cyane.